Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu batandukanye baribaza ibigiye gukurikiraho nyuma yaho Leta Tabara yatanguriye gutera ibitero bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ikavuga ko igiye kubandanya no gukora ibitero mu bisata bihambaye by'igihugu. Hari amakuru menshi ateye ubwoba tumaze kumenya tugiye kubashikiriza arabana naho Leta Tabara igiye kubandanya itera ibitero kandi hari n'amakuru atangaje avuga ko Leta Tabara yabiriko irakorana na zimwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Murazi nyine ko nka nyuma y'ibitero yakoze yatangaje ko ariyo yakoze ibyo bitero kandi ikavuga ko ifise imbaraga zikomeye cyane kandi ikemeza ko igiye kubandanya ikora ibitero mu bisata bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Amasoko akomeye cyane akorana n'iperereza aremeza ko Leta Tabara ifise abo bariko barakorana mu nzego zitandukanye z'igihugu, ariyo mpamvu yatanguye kugira ingufu zikomeye cyane kandi ikavuga ko igiye kuza gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amasoko menshi aremeza ko Leta Tabara yabiriko irakorana n'abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, babonye nta yindi nzira babicishamo kuko murabizi ko Ndayishimiye muri no minsi arakunzwe cyane n'abarundi bato bato babona ko hari ibintu nka byose azahindura kandi byari bimaze iminsi bibangamiye abarundi batari bake. Ariyo mpamvu abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe babonye ko bishobora kubabyarira ingaruka zikomeye cyane kuko abanyagihugu badashobora kwemera ko atembagazwa. Rero icyo bariko barakoresha ni ugukoresha Leta Tabara kugira ngo itere ibitero bikomeye kandi bisambure ibintu byinshi byice abanyagihugu, amaze abanyagihugu bazabone ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera umuti ibibazo bijanye n'umutekano kandi ko yananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi batari bake. Murazi ko nko mu minsi ishize Generali Arengiyome Bunyoni amasoko nka yose yemeje ko yaba yaratorotse ibohero, mu gihe hari andi masoko yemeza ko Generali Arengiyome Bunyoni ashobora kuba ataratorotse ahubwo yarimuwe aho yari asanzwe apfungiwe akajyanwa mu kandi gasho katazwi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze gutahura umugambi ko hari abashatse gutorokesha Generali Arengiyome Bunyoni, ariko abaryango be bakaba bafise ubwoba bibaza niba amagara y'uwabo yaba yifashe neza. Murazi uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko bikaboneka ko ari impinduka zikomeye cyane ariko arakora, ariko izo mpinduka zikaza zibangamira abajenerali nka bose barwanye muri FCD ndetse n'abagwizatunga batungiye mu ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Murazi intambara Generali Evariste Ndayishimiye amazemwo iminsi arwana n'abagwizatunga batandukanye, murazi nk'ibyo amazemo iminsi naziranotse kandi murazi ko Perezida Evariste Ndayishimiye iyo ariko ararwana n'abagwizatunga yisanga ariko ararwana n'abajenerali bahambaye, kuko amafaranga abagwizatunga bakoresha bari abajenerali bariko baranyegeza kugira ngo ntibazabazwe aho bayakuye. Hari amakuru menshi twabateguriye arabana n'umutekano ndetse n'ibigiye gukurikiraho nyuma yaho Leta Tabara igiye gutangura gutera ibibanza bikomeye mu gihugu cy'u Burundi kandi ikabavuga ko iriko irakorana na bamwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turaza no kubabwira nyine ku itoroka ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Generali Arengiyome Bunyoni, aho amasoko nka yose yemeza ko yaba yaratorotse atakibarizwa ku gataka k'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kuko rishizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Ndayishimiye yemeza ko abanyegeza isukari bafise umugambi wo kumuteranya n'abanyagihugu, afise imigambi yo kubaha amakofi bose kuko arabizi neza ko intumbero bafise atayindi uretse kumuteranya n'abanyagihugu. Isukari ihabwa cane cane abadandaza bava muri CNDD-FDD. Kwishavu ryinshi cane Perezida Ndayishimiye yavuze ikintu gikomeye cane, arazi ko abansi biwe bakomeye bicaranye mu mugambwe no mu butegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abansi biwe bakomeye cyane bicaranye mu mugambwe ndetse no mu butegetsi, kandi ntacyo Perezida Evariste Ndayishimiye yihenze ko kuko abamurwanya si barya bahoze bitwa abansi b'igihugu, ahubwo abariko baramurwanya ni barya nyine bari mu mugambwe ndetse no mu butegetsi, kandi abenshi bamwereka ko ari bizigirwa biwe. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze gutahura ko atamwizigirwa afise, kandi avuga ko abamurwanya abazi bose, kandi avuga ko agiye kubatera amakofi. Bamwe n'abandi baribaza niba iyi ntambara
Generali Evariste Ndayishimiye agiye gutangura azayisoza cyangwa se niba izasiga itembagaje ubutegetsi bwiwe. Mu gihugu cyose hariko harafatwa abasitanteri n'abakuru b'amazone bagirizwa kwiba no kunyegeza isukari. Ingozi ho havuzwe buramatari nimba abo bose bari muri iyo mugambi wo kwankisha Evariste Ndayishimiye, harageze ko abwira abarundi ubutuma bano bantu bose yoba ari Generali Bunyoni abikora muri ino minsi, kuko amasoko menshi ariko aremeza ko nyine yoba yaramaze gutoroka ibohero, canke hariho uwundi mucoti uriko arabikora ashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye yangwa n'abanyagihugu kugira nyine ngo bamugumukane amaze batembagaze ubutegetsi bwiwe. Perezida iciyumviro hejeje ni ciza, hariho abantu benshi ukwiye gupfunga kuko nutabapfunga barashobora gutembagaza ubutegetsi bwawe. Perezida Evariste Ndayishimiye arazi ko ahanzwe n'ibibazo nka byose kandi arazi ko nta muntu n'umwe ariko aramufasha, ariyo mpamvu usanga ibisata nka byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi byarapfuye. Ibyo bikaboneka neza nyine ko leta Evariste Ndayishimiye iriko arananizwa cyane, kandi byose bigakorwa na bamwe nyine bayirimo, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arabizi neza ko batamukunda, kandi arabizi neza ko ibikorwa bariko barakora ari ibyo kumwangisha abanyagihugu. Tabara igitangura ibitero, abantu benshi baribajije ibigiye gukurikiraho ibyo ari byo, ariko icyatangaje ni uko inzego nka zose z'umutekano zinumiye ntizigire icyo zivuga kuri ibyo bitero byakozwe na Tabara, mu gihe amasoko menshi atandukanye ava mu bagize Tabara yemeza ko Tabara iriko irakorana na bamwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru. Ariyo mpamvu mu gihe yari imaze igihe kitari gito idakora ibitero, ariko muri ino minsi ikaba yaje mu isura nshya, kandi ikavuga ko ifise abarwanyi bakomeye cyane mu mpande zose z'igihugu, kandi ikemeza yuko aho yashaka hose gukora igitero yakitera kandi kigakunda, kuko mwarabonye nk'ibitero yakoze yarabikoze amaze subira mu ishamba atagikomye. Biboneka nyine ko ifise imbaraga zikomeye cyane, kandi biboneka ko ifise abariko barayiha amakuru mu nzego z'umutekano, kandi abo bose bakaba ari muri ba bandi bavuga ko nyine batari kwereka imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru menshi atandukanye aremeza ko hari ibibanza nka bihambaye cyane mu gihugu bigiye kubandanywa gukorwaho ibitero, kandi ibyo bitero bikaba bizarihitana abarundi batari bake, kugira ngo bereke amakungu n'abarundi muri rusange ko leta Evariste Ndayishimiye ananiwe gutorera inyishu ibibazo bijanye n'umutekano. Abanyagihugu bari mu bwoba bukomeye cyane, baribaza niba abantu bakomeye bazajya bahangana, amaze indiri z'abarundi zitari nke akaba arizo zibirenganiramo nk'ibyabaye mu mwaka wa 2015, aho umuhisi Petero Nkurunziza yari ariko arashaka ikiringo cya gatatu kidakurikije amategeko. Murazi indiri z'abarundi zahatikiriye, aho bamwe bapfuye, abandi bagapfungwa, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi babashe kurusimba bagatoroka bagahunga igihugu, kuko babonaka ko amagara yabo ari mu kaga, kandi bakabona ko umutekano wabo utifashe neza. Murazi byagiye bikurikiraho mu myaka yakurikiyeho, abarundi batari bake bagiye barapfa mu mporero zitandukanye, bikaboneka ko nyine ari imigambi iriko irategurwa n'ubutegetsi. None uyu munsi bigiye gusubira aho indiri z'abarundi zigiye kwicwa zikicwa na Tabara, ariko byose bikozwe n'abategetsi binyigeje mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abashaka kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye barabonye ko nibatangura kumurwanya ata kibazo na kimwe kiri mu Burundi, abarundi bashobora kuzabamagana, icyo gihe bigatuma imigambi yabo bafise ibapfana. Ariyo mpamvu bahisemo kubanza gukorana na Tabara, aho baba barayihaye amafaranga menshi cyane y'umurengera kugira ngo ize itangire gutera ibitero ngaha mu gihugu cy'u Burundi, amaze abanyagihugu babone ko Perezida Evariste Ndayishimiye ananiwe gutorera inyishu ibibazo by'umutekano, bamutembagaze ku butegetsi biborohere, kuko barabizi neza ko babikoze ubu ngubu abarundi nka bose ntibabakurikira, kuko abarundi bato bato barakunda Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi baravuga ko bazapfana nawe, nk'uko nawe nyine amaze iminsi avuga ko azapfana n'abanyagihugu, kandi akavuga ko kugira ngo igihugu gipfe basi we azapfuma agapfa. Ariyo mpamvu abarundi batari bake bariko baramusaba kugira ngo igihugu cyongere kwinjira mu ntambara, yapfuma agatanga imihoho agahunga, nk'uko n'abandi bagiye bahunga mu myaka yatambutse, aho kugira ngo ashire ubuzima bw'abarundi batari bake mu kaga gakomeye cyane, amaze agaharira abo bashaka gutwara igihugu, akaraba nyine ibyo nabo bazakora.
murazi ko nk'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe na Reveriyani Ndikuriye baterekwa imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kwisokorora muri sisiteme yabo, aho yatanguye kugira amariba nk'amwe yavagamwo amafaranga abo bategetsi bibaga abanyagihugu akayapfunga. Murazi nyine nk'ibyo amaze iminsi akora bitandukanye, ibyo byose bikaba byaratumye bamwanka ku buryo bukomeye cyane, akaba ari nabo baza ku isonga ku bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Kandi abo bavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza barakomeye, barafise imbaraga zikomeye cyane, barinyegeje mu butegetsi kandi bari mu nzego zose z'umutekano n'inzego zirongoye igihugu cy'u Burundi. Ariyo mpamvu bigoye ko Perezida Evariste Ndayishimiye azarusimba, ahubwo amakuru menshi akemeza ko ashobora no guhabwa ishano akaba yapfa, kuko aramutse apfuye biha amahirwe cyane y'abamurwanya ko bahita bafata ubutegetsi. Murazi ko nk'aho hatanguriye kuvugwa amakuru atandukanye avuga ko Generali Arenguiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yatorotse, ubu ngubu akaba atakibarizwa ku gataka k'u Burundi. Abarundi bagiye mu bwoba bukomeye cyane, bakibaza ukuntu umuntu wari ucunzwe nka Generali Arenguiyome Bunyoni yabashije gutoroka ntagire umuntu ubimenya, bakabona ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye afise akaga gakomeye cyane, bakavuga ko niba hari abantu batinyutse gutorokesha Generali Arenguiyome Bunyoni kugandagura Perezida Evariste Ndayishimiye bitabakanga, kandi bakavuga ko nyine uko nguko ari ukumwereka ko ibintu byose bishoboka. Murazi nk'intambara ariko ararwana hagati yiwe n'urongoye Gisoda Prime Niyongabo, aho Prime Niyongabo yashavujwe bikomeye n'uko abasoda n'abapolisi bongewe agashahara, mu gihe bivugwa ko ako gashahara bongewe ari ako Prime Niyongabo yahora yiba abasoda. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kumenya ayo manyanga abera mu Gisoda, yaba yarafashe ingingo y'uko ayo mafaranga yose Prime Niyongabo yahora yiba abasoda agiye kuyabasubiza. Ibyababaje Prime Niyongabo akavuga ko byanze bikunze agiye kwihora, kandi akavuga ko yakoze igishoboka cyose ngo akingire ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, none akaba amwituye kumukorera ibintu nk'ibyo. Ibyamubabaje ku buryo bukomeye cyane, akavuga ko byanze bikunze azamwitanga mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe abona ko atahandi hantu na hamwe ashobora kwerekeza Prime Niyongabo uretse ko azamukura mu mabanga akamupfunga nk'uko yabikoze kuri Generali Arenguiyome Bunyoni. Ariko abirabira hafi bakabona ko ibara rizaba riguye Perezida Evariste Ndayishimiye nakinisha kuba yapfunga Prime Niyongabo, kuko abajenerali nka bose baramaze gufata umwanzuro y'uko nakora ikosa nk'iryo yakoze agapfunga Generali Arenguiyome Bunyoni batazihangana na gatoya, ahubwo bazahita bamutembagaza ku murango izuba riva nta n'ikindi kintu bisabwe, kuko murazi nyine ko abajenerali nka bose bava mu mugambwe ku butegetsi, bose bakomeye kandi barafise ibibanza bihambaye cyane mu gihugu. Ariyo mpamvu no gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye byaborohera, mu gihe nk'abagwizatunga batandukanye nabo badashyigikira Perezida Evariste Ndayishimiye baba bibonyemo inyungu ikomeye cyane, ku buryo bahita batanga amahera n'ibindi byose bisabwa kugira ngo iyo gahunda yihutishwe. Hari amakuru menshi atandukanye yerekana ko inama Reveriyani amaze iminsi akoresha mu ijoro zose zihuriza ku mugambi umwe, umugambi wo kwangisha abagumyabanga Perezida Evariste Ndayishimiye, umugambi nyine wo kuba wamutembagaza. Murazi nyine ko yamaze iminsi yariharaje gukora amanama mu majoro, ariko bikaboneka ko ayo manama aba mu majoro aba ari kuvugirwamo imigambi mibi cyane, baba ariko baravugiramwo imigambi ijanye no kuzatembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi byagiye bivugwa hagati y'abagabo babiri, ariko bikarangira babihoyahoye. Ariko ubu ngubu aho bigeze ntago umwe agishobora kwihanganira uwundi, kuko biramaze kugera ku rwego rwo hejuru. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ahanganye n'abantu nk'abo bose, biragoye ko azagumana igihugu cy'u Burundi, biragoye ko azagumya kukirongora, kuko abo bose nibo bafata ijambo rya nyuma mu gihugu. Kandi nka Reveriyani we arakunzwe n'abanyamugambwe nka bose, murazi nyine ko afise n'imbonerakure ziriko ziramukorera, aho atekereza ko nyine hagize ikibazo cyaba mu itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, izo mbonerakure nyine arizo zakoreshwa mu kunumya abagumyabanga bataba bemeye uwo mugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza bijanye n'umutekano ndetse niba biri kuvuga muri politike, ariko muri no minsi turiko turibanda ku bintu bihambaye biriko birabera mu gihugu, aho nka Red Tabara yatanguye gukora ibitero
aho mu makuru yacu hanyuma tuza kubashikiriza ahantu hashasha Red Tabara bagiye gutangura gutera ibitero, tukaza no kubabwira ku bishasha biri kuvugwa ku itoroka rya General Arenguiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ndetse n'ibijyanye n'abari gutegura kudeta ngaha mu gihugu c'u Burundi bavuga ko kudeta itazamara amezi abiri batarayikora ikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye.